Abakenyezi bagera kuri 30 nibo baronkejwe impapuro z'umutsindo n'ibikoresho byo gutanga umwuga wo gushona bakaba bironkejwe na Fondation Al Maktoum iri kumwe n'ibiro by'inyamashinga amateka y'u Burundi. Bakaba bironkejwe inyuma y'ikingo c'amezi 3 bariko barigishwa uwo mwuga. Umukuru w'inyamashinga amateka y'u Burundi umushinga amateka Daniel Jazz Ndabirabe akaba asaba baronkejwe ibyo bikoresho gucabaja gukora mu mashira hamwe gutyo ngo bizobateza imbere. Bafasoni murangije izi nyigisho muhejeje rero kwitera iteka mwongera kandi muritera imiryango yanyu intara mwaje muvamwo n'igihugu cabibarutse. Murabona ko mwagiriwe ubuntu iruhande y'ingisho mwaronse muraronse n'ivyankenerwa vyose kugira ngo muce muja ku kivi. Izi nyigisho zatanzwe ziratanga umwizero mu muryango kandi zigaragaza umwitwarariko leta ifitiye abenegihugu bato bato. Turabasabye ko izi nyigisho muronse mutozigumizamwo, nimugende umwe wese aho yaje ava, harya mu miryango no mu babanyi mubaronse namwe izo nyigisho. Bibaye nkenerwa muje mu mashirahamwe mwiteza imbere. Amashirahamwe ni ikintu gikomeye, ni ikintu n'uburyo bwo kwiteza imbere igihugu cy'u Burundi cyahisemwo, noneho kibushira imbere y'iyindi migambi yoshobora gukorwa ku bene gihugu. Aha rero namwe muce mufatiye mbere muje muri ayo mashirahamwe. Irakoze Cynthia umwe mu bakenyezi baronkejwe iyo mfashanyo avuga ko ubumenyi baronse butazobapfa kubusa imiryango yabo ngo izohatorera koyoko. Ubumenyi mwaduhaye buzodufasha byinshi. Turabemereye kurangura umwuga wo kubarira twisunze impanuro mwagiye muraduha. Turabemereye ko tutataye umwanya. Uwo mwuga twungutse tuzowukoresha mu gushikikira ingo zacu no guteza imbere uburere tubamwo. Fondation Al Maktoum ikaba ari fondation mu gihugu ca Emirats Arabes Unis, ikaba ifise icicaro mu mugwa mukuru Dubai, ikaba rero ikorera mu gihugu c'u Burundi kuva mu mwaka wa 2019 nk'uko vyamenyeshejwe na Hashim Mohamed Ibrahim ariserukira mu Burundi. La Fondation Al Maktoum est une organisation non gouvernementale étrangère qui est son siège à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et s'est installée au Burundi à la fin de l'année 2019. Son objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions des populations. Et ces domaines des activités sont axés essentiellement sur l'éducation, la santé, l'assistance des personnes en détresse, renforcement des capacités des jeunes et des femmes grâce à des programmes de formation visant à les transformer en éléments productifs.